Psalm 61 verse 3 says, "You have been my protection like a strong tower against my enemies." Psalm 61 verse 3 says, "You have been my protection like a strong tower against my enemies." Turagiye iki gihe tuzoyiga muri kino gice turaza kwiga uburinzi bw'umwami wacu Yesu Kristo. Uburinzi bw'umwami wacu Yesu Kristo nibwo tugiye kwiga ko like protection iyo tugiye kwiga ko uno munsi muko babasomeye bavuze ngo you have been Psalm 61 verse 3 says, "You have been my protection like a strong tower against my enemy." Mu Kirundi haravuga ngo Zaburi 31 kuri 3 haravuga ngo kuko wambereye ubuhungiro n'igihome kinkingira umwanzi. Amen. Amen. Imana yabaye ubuhungiro bwawe aho uri hose. Imana yabaye umurinzi wawe. Uyu Dawudi arabivuga abyeruye kuko yabonye Imana kenshi mu kubaho kwiwe imurinda abansi biwe, ikamurinda ibiza bimuhagurukiye, mbere yamukuye mu ntama imushira ahantu habakuru ahaba umwami. Niwe yagumye ashingira intahe avuga ati Imana yamubereye iki? Yamubereye umurinzi, yaramurinze, yamubereye ubuhungiro, ngo yamubereye igihome ahantu hihishije. Imana ni umurinzi wacu mu kubaho kwacu. Imana niyo iturinze mu byo dukora byose. Imana niyo iturinze. Rero nuko babariye abana babarira iciye umurongo ubabari uvuga ngo you have been my protection. It's true. God is our protection. God is our shelter. Rero Imana yacu niyo murinzi wacu. Hari n'abana barende ngo Imana yacu niyo kwiringirwa ibihe. Iyo ndirimbo niyo murinzi, niyo kwishimira, niyo tukwiye guhungirako akanya ku kandi. Sawa, tugiye kubandanya gusoma hano muri Zaburi 3 ku murongo wa 3 haratubwira ngo yamara wewe uhoraho uri inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wewe ushira hejuru umutwe wanje. Amena. Amen. Ngo yamara wewe uhoraho uri inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wewe ushira hejuru umutwe wanje. Amena. Amen. Mu Cyongereza bahadusomeye haravuga ngo Psalms 3 verse 3 says, But Lord, you are my shield, my wonderful God, who gives me courage. ingene havuga ngo but Lord, you are my shield, my wonderful God, who gives me courage. Imana niyo iturinda, niyo itushoboza. Uhoraho niwe nkinzo yacu idukingira, niwe cyubahiro cyacu, niwe ashira hejuru umuntu wariwe wese. Imana yonyene umuremyi wacu. Mu burinzi bwose dufise mu kubaho kwacu, haba mu byubahiro, niyo yonyene ishira hejuru umuntu, niyo nkinzo y'umuntu, niyo idukingira. Icyubahiro kiri kuri twebwe niba ugifise umenye ko wagihawe n'Imana, ukwiye kuyigishimira. Niba uri hejuru y'abandi, bishimire Imana, niyo yabikoze. Izina ryayo rigire gute rihabwe iki? Icyubahiro. Amena. Amen.
tubandanje gusoma ngo dushizeho gutahura umurinzi wacu. Turagiye gusoma hano mu Bitesalonike ba kabiri igice cya gatatu kuri uyu murongo waho wa gatatu. Abitesalonike ba kabiri igice cya gatatu kuri umurongo waho wa gatatu haravuga ngo ariko umwami niwe wo kwizigirwa, niwe wo kwizigirwa, niwe azobashinga neza abarinde wa mubi. Amena. Turasoma kandi ariko umwami niwe kwizigirwa, niwe azobashinga neza abarinde wa mubi. Amena. Amen. Dusome mu Cyongereza. 2 Thessalonians 3 verse 3 says, but the Lord is faithful and will give you strength and protect you from the evil one. But the Lord is a faithful. Imana niyo yo kugira gute yo kwizigirwa. Imana niyo yo kugira gute yo kwizigirwa. Ntukizigire ibindi. Oya. Imana niyo kugira gute yo kwizigirwa. Hatubwiye ngo Imana niyo izobashinga ibarinde wa mubi. Urumva? Imana niyo idushinga mu kubaho kwacu kose, no matter what. Nta kiriho cyo twishimira na kimwe. Imana muremyi wacu. Je niyo mpande avuga uno munsi kuko mu isi hari imana nyinshi. Mwisi twabonye imana nyinshi, bamwe baragenda bazambaye, abandi bazifata ukundi sinzi, harimo abahinduye amazi imana, harimo abahinduye ibindi imana, ariko je mpande avuga ngo Imana muremyi wacu, umuyemera gutanga umwana wiwe Yesu Kristo w'ikinege ngo atupfire. Iyo mana niyo mpande avuga ngo niyo izodushinga ikaturinda wa mubi. Ino jambo niko ryanditse. Nawe mu kubaho kwawe bimenye neza yuko Imana ariguze gute ikurinze. Imana yacu niyo murinzi, niyo yo kwiringirwa ngo ibihe nibihe. Imana yacu uyiringiye uyizeye ikugirira neza, ikubera umufasha, ikakubera iki ubuhungiro. Rero wegera Imana, nanjye ndayegere kugira ngo bikunde turushizeho kurindwa nayo. Turyamye mu ijoro tumenye ngo tubyuka gute, mu gitondo tumenye ngo biba bimeze gute, ariko uburinzi bw'Imana buduhorako ibihe byose. Amen. 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 Ya, tugiye gusoma kandi hano mu gusubira mu byagezwe. Harabishiza gutwereka uburinzi bw'Imana buri kuri twebwe. Hano gusubira mu byagezwe rimwe uyu murongo waho wa 30, reka tuhasome. Hano gusubira mu byagezwe rimwe umurongo waho wa 30 turahasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haravuga ngo ntuhoraho Imana yanyu umwete ahora abaja imbere, niwe azobagwanira nk'uko mwabonye ibyo yabakoreye byose muri Egiputa. Amena. Amen. Amena. Reka tumusabasome mu Cyongereza kandi ubwira akajwi kaje hejuru. The Lord your God who is going before you will fight for you as he did for you in Egypt before your very eyes. Amen. Amen. The Lord God who what? Who fought for you. Again, who what? No, the Lord your God who is going before you. The Lord God who is going before you. He will fight for you as he guys did for you. The Lord will fight our enemies. Yes. The Lord will fight our enemies. Muriko muravyumva? Imana yacu izogwana n'abansi bacu kuko ariyo iri imbere yacu ngo he's going before us. Imana igende imbere yacu, Imana iri imbere yacu, niyo murinzi wacu. Niko hatubariye ngo ngenda gusomera kandi ndagusubiriyemo. Haravuze ngo nti uhoraho Imana yanyu umwete ahora abaja imbere. None wewe wari waza kwari iki kuja imbere? Bahora wimbira ko ari iki kuja imbere. Ngere ndabatwenze. Abantu barahindutse bahinduka nabi, abantu barapfinye bafyina nabi, biranashika ugasanga mbere kandi niko kiri. Nugiye kwiba
agenda avuga ngo Mana ndinda, nugiye kwiba agenda avuga ngo Mana ndinda. Ariko uburinzi bw'Imana buri kubigarura, n'ivyo kuri ishobora kukurinda ukibugaheza, ariko ibikikurindiriye ko ugira umutima kugira ngo uve muri bya byaha uburimo, uve muri izo ngeso mbi uba urimwo. Urumva ngo uhoraho Imana yanyu ngo ihora umwete ibari imbere mu byo mugira gute, mu byo mukora. Amen. Ihora umwete ibari imbere. Urumva ngo niwe izobagwanira nkuko mwabonye ibyo yabakoreye byose muri Egiputa. Bizi kila muntu afise Egiputa yiwe, kila muntu arafise ingene Imana yamugwaniriye. Aho hugeze hariho aho Imana yagize gute, yahakugejeje. Imana yarakugwaniriye aho hugeze. Rero Imana ihora imbere yacu, ihora uburyo bwose iturinda kandi igira gute, itugwanira. Tuyishimire uburinzi bwayo, twongera duhindukira, kuko Imana ntijyana n'abanyabyaha. Irashobora kukurinda ukiri mu byaha, ariko umenye impera n'imperuka. Nutihana ibyaha uzobigira gute, uzobigwamo. Nutihana ibyo bizotuma kumbure Imana igira gute, kuzinukwa. Kandi wahora wibaza ngo Imana yamye ngo uri murinzi wanje. Rero wirinde, nanjye ngire gute, nirinde. Amen. Tubandanije gusoma hano kandi muri ngoma ya kabiri. Muri kumva ngoma ya kabiri hano gice cya 16 kuri uyu murongo waho wa 9. Ngoma ya kabiri kuri murongo waho wa 9. Ngoma ya kabiri kuri uyu murongo waho wa 9 haratubwira ngo, reka tubasome. Haravuga ngo kandi inyonga z'Uhoraho zinyuranganya mu isi yose hirya no hino, kugira ngo yerekane ubasha bwiwe bwo gutabara abafise imitima imutunganiye mu byo wakoze. Ibyo wakoze iby'ubupfu nukuhereye, ibyo wakoze ni iby'ubupfu nukuhereye none ubu uzohora ubona intambara. Amen. Reka tumusaje somere mu cyongereza ngene havuga. 2 Chronicles 16 verse 9. Loud. 16 verse 9 says, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him. You have done a foolish thing, and from now on you will be at war. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Ashimwe cyane. Hano muri kano gatabo harambarira ngo the Lord searches all the earth for people who have given themselves completely to him. Amen. Amen. Ngo kandi inyonga z'Uhoraho zinyurangana mu isi yose hirya no hino. Inyonga z'Uhoraho zinyurangana mu isi yose hirya no hino. Imana irinda umuntu wari we wese. N'abantu nkuko nakora bango n'abanyakibi irabarinda. Kandi hari aho ndavuze ngo izogera igihe izinukwe abanyakibi. Iri jambo ryabidusobanuriye neza ngo kubera wakoze iby'ubupfu ngo intambara izoyama imbere yawe. Rero raba ibyo ukora ntibibe ari iby'ubupfu kumbure ngo intambara yama imbere yawe, ariko ube muri aba twabwiwe haruguru Imana inyuranganamwo abagorotsi ngo abimitima abafise imitima itunganye. Abo bantu bararinzwe kandi bazokoma barindwa ibihe byose. Uburinzi bw'Imana rero urushize ukubonekako nanje bumbonekeko kugira ngo izina ry'Imana rikunde ribe muri twebwe rigize gute, rigwiriye. Ndayaga nawe wakiriye mpemu yera, kandi ndongera ndayaga nawe utaramwakira kugira ngo akugirire neza abe muri wewe. Amen. 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 Reka tubandanye n'ahandi. Tugiye gusoma hano Kuvayo igice cya 23 uyu murongo wawo wa 22 haratubwira ngo Kuvayo 23:22 haravuga ngo ariko nimwumvira vy'ukuri
mugakora ivyo nzovuga vyose, nanje nzoba umwansi w'abasi banyu, nzoba umugwanizi w'ababagwanya. Amena. Amen. Soma. Exodus 23 verse 22 says, if you listen carefully to all he says and do everything that I tell you, I will be an enemy to your enemies. I will fight all who fight against you. Amen. 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 But if you listen carefully to all he says and do everything that I tell you to do, I will be an enemy to your enemies. I will fight all who fight against you. Amen. Amen. I believe you understand what this scripture is telling us. Uratahura neza iki gisoma kiriko kiratubwira ijambo ry'Imana riratubarira ngo nitwava muri bya byaha namye ndababarira, nitwava mu bugome Satani keshi adutera n'uyu mubiri. Kuko keshi si Satani wenyine atugerageza, n'uyu mubiri uratugerageza, iby'imbiro byacu bikatugerageza. Ibyo ngo nitwabivamo tugakora ubugombe bw'Imana, tugakora iby'Imana ishaka, ngo izoturinda, ituzitirire, iheshe icyubahiro. Uyu murongo uraryoshe rero, uraryoshe ngo ariko niwamwumvira by'ukuri, umvira Imana by'ukuri mugenzi, ngo niwamwumvira by'ukuri, ngo nitwamwumvira by'ukuri, ngo tugakora ivyo ivuga, ivyo nzovuga byose. Imana umuntu arashobora gusezerana n'Imana, Imana ikamubwira ivyo izomukorera, bigaca kabiri akabivamo. Hariyo niho yariko aravuga ati nimwumvira mugakora ivyo ndabategetse, nitwumvira tukagendera muri ya mabwirizwa 10 twahabwa, yandi ntukiwe, yandi ntugasambana, yandi ndima gimwe ryabere ngo ndimana yawe ntakagira izindi mana kugira gute umbangikanya. Ya majambo yavuga ngo amuyogad, ngo ntuze kugira izindi mana mugira gute mumbangikanya. Rero ibi byo duhaturagira gute, niryo jambo ry'Imana harasomerwa uyu munsi ngo nitwagendera mu byo Imana igomba, ngo Imana izogwana n'abasi bacu. Ngo abaza baturondera binyegeje, Imana izogwana nabumva, Imana izogwana n'abakurondera, Imana izogwana n'ibiguhiga. Hari umukozi w'Imana umvise aririmba ngo ibiguhiga ntibizobura, n'abakugwanya barakobeje, ariko Imana ny'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Ngo uramenya nishidikanya, urumva Imana yacu nishidikanya, n'umurinzi wacu, niyo murinzi tugwanirira. Wewe yigume ko gusa witandukanye n'ibibi, utandukanye n'ibituma Imana itagira gute itokwemera, hanyuma izobana nawe ikugirire neza. Amen. 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 Tugiye gusoma hano muri Samueli, muri Samueli wa mbere kabiri, kino gice cha Samueli wa mbere igice cha kabiri ku murongo wa 9. Tugiye kuhasoma Samueli wa kabiri kino gice cha Samueli wa mbere, murambabarire, Samueli wa mbere kabiri kuri 9 haravuga ngo azozigama ibirenge by'abagororotsi. Imana izozigama ibirenge by'abagororotsi, Imana izozigama ikirenge cyawe. Amena. Ariko abanyabyaha bazohonera mu muzimagiza, abanyabyaha abanyakibi bazonera mu muzimagiza. Muriko murabyumva ngo mu muzimagiza, kuko inkomezi z'umuntu atari zo zimuha kunesha. Inkomezi z'umuntu ngo sizo zigira gute zimuha kunesha. Ndasubiyemo havuga ngo azozigama ibirenge by'abagororotsi biwe, ariko abanyabyaha bazohonera mu muzimagiza, kuko inkomezi z'umuntu atari zo zimuha kunesha. Amena. Dusomere ngene havuga. 1 Samuel 2 verse 9 says, he will guard the feet of his saints, but the wicked will be silenced in darkness. It is not by strength that one prevails. Amen. Amen. Usubira mu gusoma aho hantu please, ndasabye usubira mu gusoma aho hantu. It is not by strength that one
it is not by strength that one prevails. Amen. Amen. Ngo azozigama ibirenge by'iki by'abagororotsi. Imana izozigama ikirenge cyawe wewe witandukanije n'iki n'ibibi byose. Wewe wemeye kugendana n'Imana. Imana izogira gute? Izokuzigama ikurinde ngo ariko abanyakibi bazohonera umuzimagiza. My friend, if you still bad, try to change. Kubera uzoherera muri darkness. Niyo uzosandukariye wagize gute waguye mu muzimagiza ahantu hatabona, ahantu udashobora kubona guhuguriza ko muri ngo n'umuntu. Aho hantu ngo niho abanyakiri bazogira gute? Bazoherera ngo kuko inkomezi z'umuntu atazo zimurinda. Niba wari wishimiye inkomezi zawe, menya neza yuko inkomezi zawe atazo zigira gute? Zikurinda. Kuko twatago tuvuga ngo uburinzi bw'Imana nibwo buturi hejuru, kandi turiko turiga kuburinda kukurindwa. Rero menya neza yuko uburinzi bwawe atari kugira gute? Bukurinda no namba na gatoyi. Urinzwe n'iki? n'Imana. Inkomezi zawe ntacyo zishobora kugukorera mu byo ukora byose. Burinzi bw'Imana rero nibwo buturiko kandi bushize gura gute? Kutubako. Mwibuke twatanguranye n'ahantu hari havuga ngo you have been my protection, like a strong tower. Muriko murumva ngo against to my enemies. Urumva rero Imana niyo igira gute? Iturinda. Niko ijambo ritubwiye, niko rirangije riko riratubwira ngo Imana yonyene niyo iki? Murinzi wacu. Ibiguhiga ntibizobura, kandi n'ivyo byaho harabwirwa cyangwa uwo muzimagiza ntuzobura. Ariko egera Imana uyiringire, ukore ivyo igomba, ugendere mu nzira y'igomba, nayo izobara gute? Izobara kumwe nawe. Amena. Amen. Amena. Amen. Psalm 61 verse 3. Psalm 61 verse 3 says, you have been my protection. You have been my protection. Like a strong tower. Like a strong tower. Against my enemies. Against my enemies. Turabashimiye, tugiye gusenga kugira ijambo ry'Imana twumvise. Mana yo mu ijuru, turagushimiye yuko ari wowe murinzi wacu, turagushimiye yuko ari uba hafi yacu, ukatugwanira mu ntabadashoye kwigwanirira mu biduhiga byose. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Tugushimiye kandi ko iri jambo kumbure rizogira ico rimariye umuntu wese azoryumva. Urihezagire kandi abazoryumva byose zere bagirira ikimazi, natwe twambika inkomezi tuzeho kubana nawe tuzitira mu maraso yawe. Reka izina ryawe rihabwe icubahiro ry'uko babikoreke kubwasha bari imbazi zawe. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.